ati abamenyeshamakuru ngo bategerezwa gutanga inkuru bitondeye, inkuru zitagumura abanyagihugu na cyane cyane muri ibi bihe twimirije amatora. Ibi rero ni bimwe mu byashyikirijwe na Dr Sixte Vinyi Nimuraba, umukuru w'umugwi uraba agateka kazina muntu CNIDH mu funyafunyo y'igifaransa. Hari mu nama batunganije ku bamenyeshamakuru kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku biraba umwuga wabo. Inama yatunganirijwe mu ntara ya Rumonge hafi y'ikiyaga ca Tanganyika. Aha rero uru ruganda bakaba barutunganije bafashijwe n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu hamwe na demokrasi wo mu gihugu cyo muri Afrika yo hagati. Reka twumvirize Dr Sixte Vinyi Nimuraba. Ego murakoze cyane. Ubiravye muri kahise k'igihugu cy'u Burundi usanga ingorane nyinshi twagiye turacamwo. Ego abamenyeshamakuru babifisemwo uruhara kungene bashobora kuba bamwe bavyigengejemwo bagatanga amakuru, ugasanga bamwe ingene bayatanze bihahamuye abantu cyane, ugasanga abantu baciye bagira ubwoba canke abandi ugasanga batanze amakuru ashobora gufasha abantu kugira ngo babane neza. Nico gituma ubu turiko twegereza amatora yo mu bihumbi 2020 twahisemwo gukorana n'abamenyeshamakuru kugira ngo tubazanire ego abantu bashobora kubafasha gutahura neza uwo mwuga, cyane cyane bamwe twitwa aba expert, baba abo mu gihugu canke abo hanze, kugira ngo babasigurire neza uwo mwuga ingene ugenga n'ingene woshobora guterera kugira ngo amatora azogende neza, hanyuma abene gihugu baronke amakuru acyoroye neza ashobora kubafasha kunywana kurusha no kugira ngo amatora azogende neza. Kugira amatora agende neza nuko dutahurana ko ubudasa bwacu arizo nguvu zacu. Abanyepolitike ntibategeza kumva ibintu cyo kimwe, kandi ivyo ntivyo ca bituma babana nabi n'abamenyeshamakuru, ahubwo abamenyeshamakuru bagerageza gushikiriza inkuru ku buryo batasahura imitima ngo ije hejuru, bakaguma batanga inkuru by'ukuri ifasha bose, kandi ndazi yuko babishoboye. Mugomba ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bw'imwe n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamakungu agateka kazina muntu yubahirizwa, ariko mu byashikijwe hari bavuze yuko iyi ngingo hayitubahirizwa. Niki ari hano mu Burundi mu gihe c'amatora usanga ubwigenge bwo gushikiza icyumviro tubahirizwa umuti wo bubu. Ego ivyo ngora kwishura kuko sindimwe muri abo bahinga bajejwe kumenyesha amakuru, mugabo nico gituma twabatumiriye umwe mu bari mu nama nkuru y'igihugu ijejwe ivyo kumenyesha amakuru kugira ngo ibibazo bimwe bimwe mufise mushobore kubimutura, na cyane cyane niyaba ariko arasigura nawe mwumvirize aho mutoba muhuriza, gutyo bizoca bifasha kugira ngo ibizova muri iri koraniro bifashe abamenyesha amakuru bose. You are gathering media nationaux qui protègent la liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. C'est vous, non? Vous voulez être libre pour dire ce que vous voulez. Allez-y. Je ne peux pas citer, mais je peux citer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ok. Les autres, vous m'aidez. Qui n'est pas d'accord? Madame, il paraît que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Je n'ai pas entendu là. Ah, vous n'avez même pas entendu? Allez-y. Pour moi, les droits de l'homme, c'est à quoi nous avons droit. Donc, c'est en tant qu'être humain. Très bien.